tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ugira uza aho nyene wumvise Imana. Alors, ati pasa kubera iki wizera ko inyota ari ituma tujya kuri urwo rugezo uri kuravuga? Vuga ati tuzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Ese urabinyotewe? Hari muri kivuga ati pasa nagira ivyo ni by'abakozi b'Imana, si by'abakozi b'Imana. Si by'abakozi b'Imana, ni by'abizera. Mugabo ikibazo mfise, ese urabinyotewe? Ese urabishaka? Ese uragomba kubibona biriko biragaragara mu buzima bwawe? Aha, nkamwe mu mutima wawe yo bari ego bari Imana, ukatangura kugira inzara y'ivyo bintu. Nico gihengene uzotangura kubona kimwe kimwe gikoreka mu buzima bwawe, bitangurana n'inyota igihe cyose. Ese wari abantu bafite inyota yo gutwara ubutumwa bwiza no hanze y'ibihugu, mukaba muhari bari Imana kugurura imiryango, ivyo si kibazo, ifite capacity yo kubikora. Mbwa ese urafite inyota, hari inyota iri mu mutima wawe kubw'ico kintu? Hari abantu biteguye kazobalaya. Hari umuntu arabye ipfuvyi yumva ababaye ku mutima, yumva agomba kuzifasha. Imana nta kibazo ifite cy'amafaranga, ikeneye umuntu gusa afite inyota yofasha abo bantu. Ibisigaye yobikora, ikeneye inyota gusa mu bantu. Shatarabaye. Ese hari umuntu yumva muri we afite inyota yo gushigikira ubutumwa bwiza no kubutwara kure? Imana nta kibazo ifise, abantu nk'abo yobahezagira, ikabanangira. Ese mbwa yonka abantu bafite iyo nyota mu mitima yabo? Uno munsi yoronka abantu bafite iyo nyota mu mitima yabo? Ati pasa none nk'ubu woma garanti yuko nkamwe no iyo nyota yo vyuka muri jewe, woma garanti yuko nzoca ntambuke muri ivyo bintu? Ngo ndaguhe garanti, Zaburi 107 kasome ku murongo w'9 hava ngo kuko haza umutima ufise inyota. Twese tuvuga ati kuko haza umutima ufise inyota, n'umutima ushonje awuzuza ivyiza. This is our God. Mwene majambo ni nka Imana nk'ubu mwikoraniro iri ngaha, irikiragenda irikiraraba, mbega aba bantu baje bashonje iki, banyotewe iki, mu mitima yabo bagomba iki? Haleluya, haleluya. Ni nka Imana ihaza. Bavuze ngo ihaza, bavuze ati bivanye n'ikinogo kiri mu mutima wawe, bivanye no gushaka, bivanye n'ingene ugomba ico kintu, Imana ichihaza uwo mutima bivanye n'iyo nyota iri muri uwo mutima. Umuntu ashaka kumbwira ati pasa bimeze gute? Ndakubwira ingene bimeze. Nubona ikoraniro siryo ridetermina ivyo abantu baza kuronka muri iryo koraniro, inyota yabo ni determina ivyo baza kuronka muri iryo koraniro. Isa imwe ugiye gusenga si determina ingene uza guhura n'Imana. Inyota wajanye muri iyo samu gusenga niza kudetermina ubucuti uza kugirana n'umwami. Kazaparaya ugiye muri missionary kubwira ubutumwa bwiza abantu, inyota wajanye niza kudetermina aho uza kuvyara bwa kabiri. Kubera iki? Imana yoyo iriteguye guhaza inyota y'abantu bashonje. Haleluya. Abantu bafite inzara mumbwire amena. Ni nkaho ibiganza by'abakozi b'Imana bakurambise ikiganza gutya, nibiza kuvana nabo, biza kuvana uyu muntu afite inyota ingana gute, aza kwakira ibingana n'inyota yiwe. Umunsi umwe hari umugore umwe, abantu bose bari bakora ku mpuzu za Yesu, abandi imbere bakora no ku mubiri wiwe, mugabo yafise inyota. Biva ngo yibwiye mu mutima ati ndashaka gukira.
hama abona Yesu ariko ararengana aca mukora ku buyonga bw'impuzu mugamukora agafise inyota. Inyota niyo ishobora gukwega ibintu muri mu bushobozi buri muri Kristo bukaza mu buzima bw'umuntu. Igihe yakora kuri Yesu biriva ngo ubushobozi bwamuvuyemwo hama burinjira muri uwo mugore. Yesu aramenya ati hari umuntu ankozeko, mugabo ankozeko n'umutima ufise inyota, ankozeko n'umutima ushaka ikintu, ankozeko n'umuntu ashaka gukira. Abati ninda ankozeko. Abigishwa bati Yesu aba bantu bose bariko barakubanda bagukorako urabaza ugukozeko. Ati si ibyo ndiko navuga umuntu ankozeko afise expectation, umuntu afise ukwitega, umuntu afise inyota. Imana nguma nizerera ikoni rirasizwe mbere sugusigwa gusa. Imana iri hano hantu kandi iri ready guhaza inyota y'umuntu wese azanyota ikintu kanaka. Shatakarabaya sikorabaya sikarabanda gasobrakata rababa shakata ibarakazi palaya. Imana ihaza imitima ishonje, Imana ihaza umuntu ashonje, Imana ihubuntu umuntu abunyotewe, Imana ibitangaza umuntu abinyotewe. Mana turabishaka muri kino gihe cyacu. Umunsi umwe abantu bose bari bigamiye atanu bafise ikibazo. Umugabo witwa Gideyoni yari mu bitari karasoma abona ibitangaza Imana yakoranye na basekuru. Hamaja ahantu abwiye Imana ati Mana bya bitangaza wakorana basokuru bacu vyagiye hehe? Hajuka indani mu mutima wiwe inyota. Mugabo nyene muri iyo nyota nyene umureko mwami Imana aca aramwiyereka. Buri Imana igihe cyose itoye inyota mu muntu irarosa umukozi, irarosa umwizigirwa, irarosa umuntu yoteka ku ibintu, irarosa umuntu yohezagira, irarosa umuntu afise inyota. Shatakarabaye zikoro baba nyiganza mugenza mubwira ati mbega ufise inyota iyihe? Ufise inyota yo gushika kuki? Ufise inyota yo gukorera Imana iki? Ufise inyota yo kubona Imana kugeza ungana gute mu buzima bwawe? Kuko ahazi umutima ufise inyota. N'umutima ushonje awuzuza ivyiza, n'umutima ushonje awuzuza ivyiza. Sinzi ko nonka abantu bashonje ngaha katalaba mu buryo bw'umubiri ashobora kubuhaze vraiment umuceri n'ibiharage, mugabo indani ufise inzara nyinshi cyane. Bona Imana waruzi ko na Bibiliya ubwayo uri kurayisoma iza kuguha bivanye n'inzara ufise, iza kukwigisha bivanye n'inzara ufise. Abantu babiri boja muri seminari imwe bakavayo batakira ibintu bimwe, Imana iza kubahaza bivanye n'inyota bajanye muri iyo seminari. Abantu babiri bokorera Imana hamwe, muga Imana ntibakoresha ibingana, izo bakoresha bivanye n'urugezo rw'inyota n'inzara bafise. Very simple. Ese urabishaka? Nga ubishaka ku rugezo rungana gute? Ubishaka ku rugezo rungana gute? Undi murongo umwe kuri iki cyumviro nyene Matayo 5:6. Matayo 5:6. Haba ngo hahigwa abafise inzara n'inyota. Twese tuvuga ati harahiriwe abafise inzara n'inyota. Buri mare kwavuga ati wowe uri bless, urahiriwe. Ni ikintu gikomeye ntamwe ufise inzara n'inyota mu mutima wawe. Ushaka udafisa kazi muko ufise inzara n'inyota urahiriwe. Urakoze mama. Esa guhezagire cyane. Tumukomera amashi abantu Imana ngiriye neza. Angiriye neza. Bani Imana ushaka udafisa ibintu byinshi cyane. Muga ufise umutawi w'inzara. Umukristo ikintu Imana mukeneye kugikomeye cyane. Muga si abilite. Muga si inkomezi. Muga si ubumenyi. Imukeneye kinyota. Afise inzara. Ibindi yo imwigisha. Ego Imana iri ready. Isi mwigisha mwiza mwemu yera. Yo mwigisha anything. Yo mwigisha ivyari byo vyose. Mugabo igihe afise inzara sofu umutima wiyo. Raba ingene birivuga ngo harahiriwe. Ashakataraba. Arahiriwe. Azogira amahirwe. Azobishikako munafise inyota. Hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugoroka kuko ari bo bazohazwa. Imana ihaza abari bo bose. Ihaza abafise inyota
no kugororoka. Hazoba afise inyota yo kugororoka, hazoba afise inyota n'inzara. Amena. Mihani majambo, Imana irose umuntu anyotewe ibintu kanaka, afise inzara y'ibintu kanaka, ibirose umukozi bakorana, ibirose umwizigwa yotereka ibintu mu maboko, ibirose umuntu yokoresha. Vuga ati ndakeneye inyota, ndakeneye inzara, ndakeneye inzara n'inyota, ndakeneye inzara n'inyota, ndakeneye inzara n'inyota mu izina rya Yesu. Amen. Actes des Apôtres 13, verset 36. Verset 26. Harabango. Oh my Jesus. Verset 26. Harabango yamara Dawidi. Oh, hallelujah. Mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Imana igomba, arasinzira, ahambya abasekuruza, arabora. Praise God. Twese tuvuga ati Dawidi mu gihe ciwe. Bibiri ivuga ngo Dawidi mu gihe ciwe. Umviriza, Dawidi mu gihe ciwe. Bari Imana, Dawidi afise igihe yabayeho, arafise imyaka yabayeho, imyaka kanaka. Mbabiri ngo Dawidi mu gihe ciwe, mwene majambo ari igihe kitari ciwiwe, ari igihe cyaba Mose, ari igihe cyaba Aburahamu, ari igihe cyaba Nowa n'abandi. Nga Dawidi mu gihe ciwe, muri sezo yiwe, mu myaka yiwe, bivuga ngo akora ibyo abona ko ari vyiza. Buri Imana, wowe urafise igihe cyawe, hariho periode yawe, hari igihe cyawe, hari ahantu hawe, hari ikibanza cyawe. Mugabiriya irigitubwira ngo Dawidi mu gihe ciwe yakoze ivy'Imana ibona ko ari vyiza. Mu gihe ciwe. Vuga ati igihe canje. Basore muri hano nagomba ndababwire ngo igihe cy'ubusore kizorangira. Nkumi muri hano igihe cy'ubukumi kizorangira. Muga uzogikoresha giki igihe cyawe. Uri mu mwanya w'ubusore kazitaraba. Nico gituma Paulo yabwiye Timoteyo ati nagimura kugayi usore, iyo ni sezo yawe, nigihe cyawe, nanuri ni passage urimwo, kandi yo passage utegeza kuri kimaza aho nyene mu rugo rugendo. Shatakarabaye. Vuga ati negezwa kuba ikimazi muri rugendo nyene ndimo, negezwa kuba ikimazi muri imyaka yanje nyene. Utegeza ushobora kuba umupapa, shiste wubatse urugo nurana vyara, mugabo n'umwanya, uwo mwanya uzorangira. Uwo mwanya uzorangira, nuzokwama uri umujene mariye, ico gihe kizorangira. Ushobora kuba mbere uri n'umupapa ufise abana babiri, mbwa ico gihe kizorangira ugira abana batatu canke bane. Ushobora kuba ukora ahantu kanaka, mbwa ico gihe kizorangira, mbwa nicarangira uzogikoreshe giki. Bivuga ngo Dawidi mu gihe ciwe tatalaba. Vuga ati mu gihe canje. Boni Imana, inyota rero nituma umuntu igihe ciwe kitamucika. Hari umuntu ibyo ari gukora ku myaka 18 ariko agaruka kubikora ku myaka afite imyaka 30. Hari umuntu ibyo ari gukora ari umusore ariko agaruka kubikora umutama kubera igihe cyamurenganye. Mbwa urazi ikintu gituma abantu igihe cyawo kibacika, kubura inyota mu mitima yabo. Kubura inyota. Inyota ni ituma uba weya uko muri konse y'igihe, kandi muri ico gihe cyawe ugakora ivy'Imana igomba mu gihe cyawe. Hari ivy'Imana igomba aho nyene mu gihe cyawe. Birashoboka kwa kukazi urimwo atari kuzorangirizamwo. Uri umunyeshuri, mbwa uzoguma uri umunyeshuri, ico gihe kizorengana. Mbwa imyaka 5 wamaze kuri etablissement, uzowakoze iki? Ijya soko udandarizamwo ishobora kuba atari yo soko uzorangirizamwo. Mbwa ico gihe wari ngaho uzowakoze iki? Amuki bitoki so tuzorangiriza, mbwa turi ngaho tuko dukora iki? Igihe cyawe n'ikibanza cyawe, igihe cyawe n'ahantu uhagaze uri kwamariye.
ngabiri ishingira ntaye Dawidi ivuga ngo Dawidi mu gihe ciwe akora ivy'Imana igomba mu gihe ciwe ni ngaho Dawidi igihe yarimo hari ivy'Imana yagomba kandi yakoze ivyo nyene Imana yagomba muri ico gihe nyene urazi ikintu kibigira nibaze ngo vyapfuye kuba ni gahe ndavuga ngo ati Mana ndagufitiye inyota imisi yose umuntu afise inyota niwe igihe kimubwira ivyo yategezwa kwakora nyene agakora ivyo nyene umuntu afise inyota y'Imana inyota inzara